Kuri uwa kane igenekerezo rya 31 Mukakaro umwaka wa 2025 niho haba amatora yo gushiraho inzego z'inama nshingamateka nshasha iheruka gutorwa. Umushingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yahora arongoye inama nshingamateka yahahora akaba ariwe yasubiye kwizegwa ngo azorongore iyo nama nshingamateka nshasha mu kiringo c'imyaka 5, ni kuvuga guhera mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030. Mw'ijambo ryiwe Daniel Geraze Ndabirabe hakaba yasavye abo bashinga amateka bashasha gukorana umwete n'ubwira kugira ngo baze bashire mu ngiro ibikorwa biteza imbere igihugu n'abene gihugu babatoye. Abashinga amateka bashasha nabo bo bafise impamya bushobozi ziri ku rugero ruto, hakaba yabasavye ko bobandanya amashure yabo maze impamya bushobozi zabo zikaja ku rundi rugero. Tubamenyeshe ko uru rwego ni rumwe mu nzego zitatu z'igihugu zikomeye. Tube umugozi w'urukundo ubohanya abarundi bose, ubohanya n'inzego zose, kuko hano mu gihugu cacu ko twashize Imana imbere, Imana idufashe mu nterano tuzotanga izobe iyo kunganira izindi nzego kugira ngo tubandanye dufatanye mu nda, amahoro abandanye kwiyongera, umutekano bibandanye kwiyongera mu gihugu. Niwo mugozi navuze nti uwo mugozi uzotubohanye twese muri za nzego zitatu, dukore twumvikana, dukore twubaka igihugu catuvyaye, dukore twese turaba intumbero imwe, dukore dufatanye mu mugongo, umutwe umwe bavuga ko utigira inama, dukore duhanahana ivyiyumviro, kandi ivyiyumviro vyubaka ni navyo Imana ishaka. Tuze turangwe n'ibikorwa vy'isi, kandi Imana nayo twayisavye ko izotuja imbere, tuyisenge, tuze tuyisenge pe. Hariho bamwe uravye benshi muracari bato abatari bwaheze nk'amashure, baze baraba ingene bokongerako. Radio Television RTBB Nijwe Giza Urundi Giza